Turi ku musi w'Imana igenekerezo rya 14 Kigarama mu 2025. Abarundi bahungiye mu Rwanda batunganije umusi mukuru w'umuganuro mu kibanza c'ikigo Maison Shalom mu gisagara ca Kigali. Ugusangira umwaka hisunzwe uko vyagenda aho hambere mu Burundi, umurisho w'ingoma, imvyino hamwe n'intambo biri mu vyaranze uyu musi uhimbazwa rimwe mu mwaka.
amajambo atari make nayo nyene yavuzwe kuri uyu munsi w'imboneka rimwe. umunezero mwinshi w'akarere yayo kugira ngo bababwire twebwe mu bantu n'amahoro bahimbawe cyane rwose. urwaruka rwo muri Sijeru turakorana cyane, si ubwa mbere si n'ubwa nyuma dukoranye, ariko n'ukuri ibikorwa mwakoze uyu munsi birateye iteka, biranezereje kandi n'ukuri ndizeye cyane kuko nabyumva mu mutima wanje, ariko byubaka umuntu wese ari ngaho. n'ukuri ni iby'agaciro, mwakoze cyane. twebwe rero tunezerwa n'iki? tunezerwa no kubona urwaruka ruhagurutse, urwaruka ruhagurutse rukabona ko twasanzanye. ntibishoboka ko twoba turi kure na kure, atabaza aho abandi bari, atabona aho abandi bari, turi ngaha twese mu buhungiro. aha bisaba kwibana, ahantu naho kubana, mugabo kubana atari ukubana ngo dusangire akarere gusa, ariko ari ukubana ngo twubakane, twiyubake, dufashanye kugendera muri nzira turimo, tudatigana ariko tugorora inzira kuko tuba twitera imbere. ntibyoroshe kandi twese turabizi, ariko iyo abantu bashize hamwe n'ibyari bigoye birashoboka. gushyira hamwe rero nicyo kintu cya mbere ndabashimiye. mbonye abantu bose bari ngaha, aba bari hano, abari ngaha bose muri sare, hamwe nabo bafatikanye uko bangana, numva n'ukuri binteye intege, biraremesha kubona bariko barashyira hamwe, kubakira hamwe icyo twese twifuza kubona dushikana. igihugu cyacu cyaragize ingorane, kirageraho twisanga aho turi uno munsi, ariko muri izo ngorane harabayemo ikintu cyatugoye cyane cy'uburongozi bubi bwaduhinduriye ibintu. ntitwaba tukiri abarundi, dutangura kuba abahutu, abatutsi, abaganwa, abatwa. uburundi buravuga bene, uburundi buravuga bene kuko byadukwegeyemo ikintu kitari mu mutima wacu. uburundi barundi isabije, ni ukuri uburundi barundi isabije, mugabo barageze aho bicana. icyo rero cyaratugirira cyane, cyaratwononeye. nicyo mbona neza agashima ko muri ko muraganira, nitwabandanya ibikorwa muri ko murakora, urwaruka rukaguma ruja hamwe, rushira hamwe, rwegeranya bose ko rusigire inyuma, bakabona bajya bagiye kure bakabagarukana, bakiyubaka. tuzotaha turi igihugu, tuzotaha turi igihugu kandi dufise ijambo, kandi dufise icyo dutanga, icyo twigisha, icyo dutera kugira twubake ubundi bw'uko nta bundi twifuza. ubwo Burundi rero burindiye mwebwe, burindiye abana namwe mbona ngaho imbere y'agakirago kugira ngo busubire kuri Burundi. ni ukuri iki gikorwa mwakoze ni icyo nyine kiriko kirakora, ariko jewe nabitahuye kandi nibyo bishimwa cyane. ikintu nifuza rero ni ukubabwira ngo bandanya komera kuri urwo rugamba, mukomeze icyo gikorwa, natwe igihe cyose muzodukenera nawe muzoba turi hafi, turi kumwe nawe. hanyuma ikindi gikomeye cyane ni kimwe bose bariko baravuga, mwese namwe muvuga akaranga k'Uburundi. harageze ko twebwe aho duciye, aho batubona bavuga bati abo turabazi n'abarundi, ni ukuri bari n'icubahiro.
kuko icubahiro si icy'abantu baguha ngo ni uko ufise ikibanza gihambaye, ufise icubahiro n'icyo wiha wewe, hanyuma kuko ucira arakubaha, kuko iyo wiyubaha bibaha abandi kandi yubaha barakubaha. Rero ibyo bintu n'ukuri tubane tubyigisha abana bato, tubyigisha urwaruka ruriko rurakura gatoyi. Rero n'ababyeyi abakenera kwibutswa, birakenerwa ko twibutsa. Rero n'ukuri jewe mbona ata amajambo menshi yobicisha. Ikintu cya mbere gashimye cyane, icya kabiri gasabye ngo bakibandanye ntitugarukire ku muganuro, kuko umuganuro ni kimwe mugabo icubaka akaranga kacu, icubaka umutima w'ikirundi w'abarundi si umuganuro gusa. Tubandanye rero igihe cyose tubishoboye, duhure tuyabe n'ibi turiko turayaba, bizodufasha bitwubake uburundi bw'ejo, usange twarashoboye kugira ikintu kinini dutere igihugu cyacu. Abo nibo duhereza kandi ndabitunza kubandanya neza, urubanza rugume twega neza, rugume bitunezereza, hanyuma natwe tuzoguma tubashimira. Murakoze cyane, Imana ibahe.
tugira amahoro n'ubumwe bwaduhuje ngaha. Amajambo ahejeje gushikirizwa hano n'ayatanguje tugishika hano yatubwiye icyo twaje gusangira. Twaje gusangira umunsi mukuru uhambaye muri kahise mu mateka y'u Burundi, twogereranya n'umunsi mukuru muhora musoma muri Bibiliya nka Pasika y'Abayahudi. Igituma ari cyo kimwe nuko intumbero nyamukuru y'uyu munsi mukuru wa mbere yari ugusangira. Ni ubu dusigaye duhimbaza umunsi mukuru w'igihugu tukawita uwo kwikukira. Tuwita ubwo kwikukira kuko twari twaboshwe, ariko umunsi mukuru nyakuri w'Abarundi yari umuganuro. Ngo muganuro rero niwo wahuza umwami, abaganwa, abatware, abanyamabanga, abashingantahe, eka bose bari bafise iteka n'ico bamaze mu gihugu, n'abanyagihugu rero bose, kugira ngo bibukanye hamwe icyo ari cyo Umurundi, icyo ari cyo Uburundi, bongere basangire ibyo bimbuye uwo mwaka, bate ko basaba Imana ihezagire ibyo bagiye gutera n'ibikorwa ndavuga ubwami bugiye gukora. Ni nk'uko baba batanze, umwami yaratanga porogaramu, hari ibyo batagize ngaha ariko novuga ko byari bihambaye muri icyo gihe. Umwami yakira icyo nokwita raporo y'abaganwa, kuko nta muganwa n'umwe yashobora gusiba umuganuro, kuko asivye yaba agararije. Umwami yaca atuma abandi baganwa ati genda mumumbarize igituma ataje. Ibyo rero byagirwa mu mpera y'umwaka. Mwabonye uko byagenze ngaha, sinogaruka ku byo twabonye, ariko mumenye ko ari umunsi mukuru wari ukomeye muri icyo gihe. Ibyo batababwiye ngaha ni uko aha navuze ukwikukira, umuzungu atanguye kudukiza, icyo yatanguriye ko ni ugukura umuganuro. Murumva ko yari yabonye yuko ari umugirwa ukomeye ku Barundi, bawukuye bazoba batwatse koko umutima wacu. Ibi mwabonye uno munsi kugira babikure batanguye kuzana umupadiri yitwa Padiri Kanonika, aba ari we ahezagira imbuto mu kibanza cy'umwami.
murumva ko bari badutwaye koko umutima kandi bari batse ububasha nyamukuru umwami. Ntiyari agishobora kugira kumviriza abaganwa ngo bamushikirize ibyo batunganye muri uwo mwaka mu ntara batwara. Ntiyari anashobora kubabwira porogaramu y'umwaka uje. Ikindi novuga kuri twebwe turi muzi, narimeje kuvuga abayahudi abasomye Bibiliya, aha ndiko ndagereraniza. Murazi yuko byigeze ko abayahudi batwarwa i Babiloni. Aho bagiye i Babiloni, icyatumye bagumana umutima wabo nuko iyo pasika barayikora no mu buhungiro. Rero nivyo natwe twiyumviriye ko twotwegerezwa kugaruka kuri uwo mubwirwa mukuru wotuma urwo rwaruka turiko turabona ngaha, abo bana mwabonye banyoye amata hano, batokwibagira iyo bakomoka. Bame bahashize ku mutima, bame bawibuka. Uwashikirije ijambo ngaha ku izina y'abateguye ivy'uwo mubwirwa yasavye abavyeyi ko boza barigisha ikirundi abana babo. Si ukubigisha ikirundi gusa, ni ukubigisha ni icyo abarundi bafise bituma baba abarundi. Ni ukuvuga ahanini agaciro duha umuntu tukamuha bivuye kuki, bivuye uko yigenza, uko afata abandi, na cyane cyane abo basangiye igihugu. Nta budasa buhari hagati y'abarundi, turi abarundi ubwa mbere. Nicyo kintu twoshyira imbere ya byose, cyane cyane aha turi mu buhungiro, tuguma duhanze amaso i Burundi kandi tuzosubirayo.
nagira nshimire rero bivuye ku mutima koko bwa mbere abatunganije iki gikorwa twabonye hano, ubwa kabiri ababitweretse, abashyitse ngaha bose batwiyereke badutambire, nukuri ndabasabye mwese mubakomere amashyi. Sinzi ko muri iyi myaka tumaze mu buhungiro hari ibintu mwari bwabone bisa nk'ibi. Nukuri byari bishemeye, byaryoheye ijisho, biraryohera n'umutima. Barakomeza bigisha abakiri bato bo ntabwo ari ibisu by'inkona, ni abana b'u Burundi dutegerezwa kwigisha Uburundi. Nagira nshimire ahubwo yanatubwiye nyene Maison Shalom bataguriye ko ngaha yuko iyi nzu ni rwacu, ngo nitumushimire kuko ni rwacu. Umurundi wese azoba afise icyo ashaka gushikiriza abandi barundi, ngaha haruguruye, nta n'ukurinda gusaba, aha ni wanyu. Nagira nshimire kandi abaduhaye indaro. Iki gihugu kirimwo ibi twashoboye kubona, ibi twashikirijwe ngaha, ni bake mu bindi bihugu bashobora kubigira, cyane cyane muri ibi bihugu bya Afurika tuzi. Aha rero mu Rwanda dusangiye umuco kuko nabo nyene barafise umuganura. Ndifuza koko ko mubashimira cyane, mubakomera amashyi. Hariho umushingantahe yaturamukije muri iyi minsi twatanguye uwo mugirwa, ndamubona ngaha, nagira koko ndamusabe ko yohaguruka gatoya mukamubona. Yitwa Manzi Emmanuel. Ari mu biro by'abatujejwe, kandi ukuri turamushimiye kuba yashitse hano akabona abarundi uko bifashe, arabona ko indero ndundi tukigendera, kandi nabo nyene baratweretse ubuntu bafise, turabibashimira cyane. Nagira nshimire na mwebwe mwese mwaje hano tugasangira ibi twabonye uno munsi. Nagira nsabe abarundi uno munsi ngaha muhakure ikirwa gikomeye. Ikirwa cya mbere nobasaba ni ikijanye n'iri jambo rya nyuma. Umuhivu utwumvira iki? Ubumwe. Nitwata ubumwe buhagaze kuko dusangiye imico, dusangiye igihugu tuzoba tugitaha. Rero nukuri tubigendere, tumenye nk'uko bamwe babiva ngaha, uko abasokuru batorera inyishu iri hagati y'abavukana. Ntibibe kwa kundi mupfa akantu gatoyi
mupfa akantu gatoyi mukaca muba abansi, mutakivugana, mutakiyaga. Uru n'urwaruka rudushimisha, mwabonye nyene yanatamba hano, birashemeye. Iki cigwa rero tukigendere koko, tukigendere, ubumwe tubugumane. Hari icoba kitagenda neza, yabuze abashingantahe. Abashingantahe barahari bazobafasha gukosora ivyo byagenze nabi, ariko n'ukuri ntidutane. Yaba mu buzima busanzwe, yaba mu bya politike n'ibindi, murabona ko kugumana akaranga bidufasha kuba turi hamwe, tukabandanya twubaka ubwo bumwe. N'abari Burundi ni bene wacu, ni bene wacu, kumbure bataratahura neza ko ubumwe ari ikintu gikomeye bitegerezwa kubungwabungwa na bose. Twebwe rero turi ngaha, tugume dutanga ako karorero, ntitubite abansi, kumbure n'abakeba, ariko nabo nyine dusangiye kuba abarundi. Aba ari byo rero twubakira ko, dukomeze iri ragi twaronse, na cyane cyane ubuntu. Ubuntu nikomereza ko ubuntu twarazwe na ba sokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose, kuko dusangiye ubuntu. Murakoze cyane, sindabicisha amagambo. Mugire umunsi mukuru mwiza, aho mwasize mu ngo zanyu, mushike mubaramutsa, mubasangiza, nabo nyene basangire kuri uwo muganuro w'uno munsi. Murakoze.